baby tandani ngogwirani mariseche mekeni irineka msungene tawire msinde undisuke mtima moyo uno kusiku pena ni marira tumene za kwera tionane maso tatwe lero bigatu ibisane moyo uno Mana yumva, Mana ushobora byose. Turagushimiye Mana kubw'ibitangazo bandanya kudukorera. Turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye. Turagushimiye kudutegurira ibyiza nk'ibi. Cyo kumva amajambo yawe. Nuhabwe icyubahiro. Uyu mwanya twongeye Mana kushira amaboko yawe tugira twumva amajambo yawe. Turasabye ufate akakanya. Turasabye mwemu yera yururuke wa muriro utongora wururuke hano. Umukozi wawe tumushize mu biganza byawe, mukoreshe nk'uko wamutoranije mu izina rya Yesu. Amen. Tuzahitana masogoreri bakibiri. Turamagara umurongozi wa kabiri siko mulekani titane ba busa basogoreri watu mwalimu watu wafike pano reka tuze guhamagara umwigisha wacu bapitize ni program bandanye n'urutonde. Yesu nashimwe. Amen. Mwongere mugorore ibiganza turamukanye mwese Imana baheza. Shani nonse. Ndanezerewe. Ipo ni wokondwa. Numva hari amajambo menshi novuga. Rimao yambiri iyo mwangate kurankura. Ariko kubw'umwanya reka ndayagabanye. Komba kamba katawi siyani bacipese. Nge yuko nshimiye Imana. Kamba kakuti bayamikira murongo. Kuba hano. Nkara mara yano. Ishengero ry'Imana. Wona mpingo wa murongo. Ndanezerewe cyane. Ni wokondwa. Icya kabiri. Cha kibiri. Ndashimiye cyane abarongozi bayamikira usogoreri kuba baranyiyumviriye ko omwe banabaganizirapo kugira ngo tubande muri uyu mwanya titi kare pamozi Imana ibahezagire cyane ambuye kudariseni. hanyuma turabashimisha ngene mwatwakiriye iponso tiyamikira mpingo umwami Yesu abahezagire ambuye akudariseni. Yesu abahezagire. Yesu akudariseni. Abarongozi bacu hariya muri Swedish asogoreri aku Swedish ishengero niri mpingo n'abakozi b'Imana ni atumiki amu barasezeranye banala irana baradutuma kubatasha ipo banatumiza moni nimwakire intasho zabo irani moni yao. murakoze cyane. Ziko Madame munitu wanje sinamurose ku murongo nijoro wakazi wao wanaonane paraini ariko kubera ngo ndakugendagenda kamba kakutiba mayenda yenda yarambariye ati anabauza kuti naho tuzoba twose umwanya wo kuvugana ingakare tawi yasowa kuti tukambisane ahantu hose uzohora uja kuvuga ubutumwa koma komwe ungate kupita uzohora unangira intasho ungate kubaposha izo ntasho rero zabaho nimuzakire radirani moni w'abakazi wao. murakoze cyane. Ziko munditu reka tuvuge ivyo siyani tirankure izo kubw'umwanya kamba kantawi ariko turanezerewe. iponso ni bokondwera. Yesu nashimwe. Yesu aremekezwe. Nagomba nase
kubandanya amajambo y'Imana tienda kupitiliza ndi mau ariko ndakunda kuririmba manso bamakonda kuyimba ndagomba ndirimba icitabirizo kimwe c'indirimbo bafuna kuyimba nyimbo imozi tuze kuyiririmba mbira hamwe twese timbire pamozi tuce tuja gusenga tuce tuza kumva ijambo ry'Imana kumvera mau ya Mulungu imisi itavuba bafuna kuberenga mbiri ya bwino ya Yesu na Matayo momwe inalembedwa ndi Matthew 24 turageza ku murongo wa 44 tusangire ijambo ry'Imana nagomba muri aka kanya dufise ko Imana yakugiriye neza ukaba muri bake babaye mu ngoro y'Imana bakuchitia chifundo wakaramu uze hano ubwere pano tubane tukare pamoja twumve icyo Imana yatuzaniye hano mbere zomwe Mulungu atutumizira Yesu amuhezagire ipo Yesu akudalize 4:36 reka some Matayo 4:36 dusome mu izina rya Yesu kufikira pa 44 ariko uwo munsi cyane iyo sana ubizi niyo b'abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu uko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato ntibagira icyo bamera kugeza igihe aho umwuzure waziye ubatwara bose ni kukuza k'umwana w'umuntu kuzomera icyo gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima umwe azojana uwundi arekwe abagore babiri bazoba bariko barasiyera hamwe ku rusyo umwe azojana uwundi arekwe nuko mwame mugavye ko mutazi umunsi umwami wanyu azozako ariko ibi mubimenye iyabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizirako yogavye niyo kunze kw'inzu yiwe yimbwa nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye amen 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 naya majambo y'Imana aya ndiye mau ya Mulungu tugira twogere kuri aya majambo twize ko akomeye yomwe tika popali yomwe tava yatugiye kukwezwa atiuza kuyeresedwa ano kwama imbuto zikwiranye n'ukwihana fara paso zoi za bwino tukagira ubuzima bugaragaza Yesu kandi mutima urangiza Yesu abatubonye bakabona Yesu bamwe bakubona babone Yesu Imana niyo yo kubidushoboza ambuye atitandizire nagomba nanje ifuna ndi ine nongere kwiri jambo nike ku mau aya igize mu iminsi mu mutima wanje ikarana masiku ijambo rikomeye mau yolimba riri mu vyizerwa vyacu riri muzo mutikurupirira nagomba mvuge ngo kule kuti aya majambo twize ari mau ya mutamba zakwigisha ku ijambo ryo kugaruka kwa Yesu kubwerera kwa Yesu ukugaruka kwa Yesu kubwerera kwa Yesu ariko nagomba ngo ukugaruka kwa Yesu
kuratwegereje. Kwerera kwa Yesu kuri pafupi. Ukugaruka kwa Yesu kuratwegereje. Kwerera kwa Yesu kuri pafupi. Amen. Amen. Cyaravuzwe kenshi, Kuridwa kambiri. bimaze imyaka myinshi bivugwa, Siku ambiri zina kuridwa. ariko Koma. uravye ijambo ry'Imana Ati waona maremba. ukaraba n'ibihe, Ni kuona mtawi. biratubwira yuko Tuza ukuza kuti. kwa Yesu kutwegereje. Kwera kwa Yesu kuri pafupi. Ndaza kuvuga ku bintu bine Zara kura pari zintu zo kwenda dusanga zinayo. muri aya majambo twasomye. Yomwe tiona mu maremba. Yesu Kristo hano po yariko arigisha. ari kurarikira. Iyi nyigisho yihereye mu gice cya 24 Yambira part 24. ayiheza mu gice cya 25. Fikira part 25. Iyi nyigisho ivuga ibihe by'iherezo. Maremba yora kura masiku Hanyuma rero Iponzo. kubera inyigisho ndende Bakakuti ni yako. ngomba kugukunza kwa Yesu, Kirangane kubwera ko kwa Yesu. Yesu Kubwera kwa Yesu. azogaruka. Azabwera. Kandi nagira nifuriza ishengero Pingo. niyaza Ngati ya bwera. nakwifurije uzomubone. Ngati kumuona. Niyaza Ngati ya bwera. nakwifurije tuzohurireyo. Kumane makumbi. Haleluya. Haleluya. Kandi zobiduhe. Mulungu Ikintu atitanize. cya mbere nagira mvuge, Romwe nifuno nakura. nagomba mvuge ngo Yesu Ila kura kuti Yesu. bisomye hano Taberenga. azogaruka umunsi n'isaha tutazi. Zabwera tsiku romwe stizi. Yesu igihe azoza Awu yomwe zabwera. ntawe dushobora kumenya. Tingaziwe. hari iwacu Kwatu kuja. hari umugabo w'imboregwa Nari wina orezera. asubiye inyuma yahora mu ishenge. Anabwera kumbuya nari kusogoro. rero umunsi umwe ari mu kabare Siku lina nari kumwamuwa. arababwira ati jewe ukuntu niyumva, Mwamene nimverera. ati ndumva Yesu ntaraza. Ati nivera kuti Yesu akalikutari. Ko yaba yaje Olonga tali pafupi olonga bwera. umutima uri kuriruka, Sembe nivera mutima ungo chaya. ariko kwari kwihenda. Koma nari kuzina mabuzi. Yatubwiye ngo Manati uza kuti. uwo munsi cyangwa iyo saha Siku iyo. nta n'umwe abizi, Uribe wina wachazi. niyo bamarayika Kare angero. cyangwa umwana w'umuntu. Kare mwana wa muntu. Aya majambo Yesu yavuze akiri mu isi Yesu anana kuralipaziko. ngo nawe yaracyongeye nk'umuntu, Ati nari monga muntu. ariko icyo tuzi Yesu nk'Imana Matizo wa Yesu ni azi Mungu. byose. Zonse hizo. Uwo munsi Siku ilo. arawuzi, Omwe aziwa. ariko iki gihe Koma ntabu. yariko aravuga nk'uwambaye n'umubiri, Ari kurakura monga kuko mwana mu ibanga watu. ry'ukuba kwa Yesu mu isi Kwera kwa Yesu. yari siku. umuntu Anari muntu. akongera akaba Imana. Anari nili muntu. Aca aravuga rero Anara kurakuti. uwo munsi Siku lo. nta n'umwe awuzi. Ibe wina wachi azi. Umunsi Ni siku. ushobora gushika umwanya wose. Ate kufika Rero ntara. ijambo ry'Imana Mau ya mu Mungu. Bikorinto ya 15 Korito yamba 15. 51 51. itubwira ngo Tuza kuti. niyo Yesu yazinzambi ikavuga Lipenga ngo likarima. bizoba nko mu kanya Sankara ko mantawe. gukubita urugohe. Ina gati agona. Umuntu akubise urugohe Ina gati agona. akanya gato cyane. Tawi ya uko ingona. niko Yesu azoza, Ene Yesu kazoba akanya gato. Azabura Icyo nagira mvuge, Chomu nina nkura. naho tutazi umunsi n'isaha, Tizi wa tawi. naho atatubwiye aho azozira, Tizi wa zabura riti. n'iby'ukuri Yesu azoza, Chona ni Yesu. n'iby'ukuri Yesu azogaruka, Chona ni Yesu. n'iby'ukuri Yesu azoza Yesu wa zabura. akura ishengero mu isi. Tenga mpingo. Haleluya, Amina. azoza Yesu. Iponso Yesu Yatubwiye ngo zabura. nimuhagarike imitima yanyu. Kare nikawa. Yohana 14 Yohana 14. mwizere Imana Kurupirire Yesu. naje munyizere. Yesu mnikurupirire. Ibuye kwa data Nyumba mwatatu. hari amazu menshi, Manyumba ya muyaba atariho Siyari. banda bibabwiye Ate kumiuza. ngo mugiye kubategurira hanyu, Nienda kubakonza. kandi ngo namara kuyategura Kama nienda nzogaruka Yaza mweranzo. ngomba cyane Tenge. kwahondi Kama nini. namwe bariho muba. Naho atatubwiye isaha Yesu Oronga sana tiuza. azoza Azabwera. azogaruka, kuko ntabesha, yarabisezeranye, yarabitubariye. Ndifuriza iri shengero, ndifuriza abakozi b'Imana, niyaza Imana izoduhe kugenda, niyaza
nawe ntuzosigare. inonso musasare. Amen. Amina. Jewe ndi imfura mu muryango, Ni mwana oyamba mu family. mu bana 10 papa na mama bari bararose. Ni bana mukwanira 10. Sogokuru wacu ari umupasitori, mbuya wabo nari babusa. mama wanje n'umudiyakonikazi. Bamayi bacu ni ba deaconess. Hanyuma rero ivyo bintu Iponso zintu izo vyatumye tubaho zinankara kutitikarebu ubuzima nk'ubw'abandi bana bavukira mu nzu z'ishengero. kara munga bana benango Tuca rero ndinda mbatizwa ipo nabatizika ntaramenya Yesu, karibu ziwa Yesu ntaramwakira nk'umwami w'ubugingo bwanje. mutenga munga Hanyuma mfumwa rero iponso igihe kimwe tawi narabatijwe nabatizika ndirimba muri korale nari kuyimba ndyamye wowe nari gone ca ndarota nao na chiroto mbona ishengero ryaduze nao na mpingo wa nanje ena nasigaye na inesu na saira ndacibuka umubabaro nagize. na kutika Hanyuma rero iponso nikanguye karamenso twariko turabarondera nari kusakira ca sakira numva baracari mu cumba, nao na bakari mu baracari ngaho. bakari hapo Numva nongenda asubiye mu ipo duteke, natotozeka mu mutima ngira ngo ntaraza Yesu ati kapena Yesu karibu kandi bwera ntiyari bwatse. ndiponso Yesu karibu bwera Yarakoze kutazi uwo munsi, ipo inaragura chitu sana ariko kwele tawi ntazoguma ataza, koma sasa nkarira so chabe azoruhira kuza. tawi zafika Aho azabwera ntazi umunsi n'isaha, orosinizi wasiko rontawi azoza Yesu. Yesu azabwera Umwanya wose ashobora gushika, tawi ndi tawi angate n'iyi kufika saha arashobora gushika. ngankare sopano Yesu angafike adushobotse, iponso Yesu Yesu akugirire akutandizire neza, Yesu akutandizire Yesu akugendere ipo Yesu kugira ngo akuendere mubogenda nawe uzobera. uti mkaende naye. Amen. 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 Icyakabiri nagira mvuge, Chibiri ni funo rankura Yesu yatubwiye ngo anatiuza kuti nuko vyari biri mu minsi ya Nowa omwezi nari mu matsiko ya niko mwana bizomukunza k'umwana w'umuntu. ozakarira Ibiriko biraba kino gihe, omwezi fika ntawi ibibera muri ino si omwezi chitika mu mutsiko bitwereka ko Yesu agiraze. tirangiza kuti Hari Yesu ibintu vyinshi, zintu zambi hari amakuru menshi, mau ya mbili hari ibintu bibi zintu biriko zoyipa birabera mw'isi zichitika mu cyaro bituma mu mutima tegeza mu mutima tutahura verse ngo Yesu agiye kuza. Yesu alipa Yesu araje vuba, Yesu abera kubera yuko kamba kakuti iki gihe ca Nowa mtawi ya no umwitwarariko w'abantu nari kunakara kwari ukurya no kunywa, kuja ni kwari ukurongora. nari Ivyo kukwatira nivyo barimwo, mene barari kuchika imyanya yabo yose, tawi yonse ubwenge bwabo bwose zao zonse bwiyumvira ivyo nari kuganizira ivy'umuhero nipo za wabo wari ugiye kuza nari kupwera ari wo mwuzure, masiku naco bavyibazako. nari kuziwa Bene data, habari kino anga gihe cacu tawi zino igihe kibi. tawi yoyipa Yaba nari mfise umwanya sembe dinti tawi nari kwereka ishengero sembe narangiza kino mpinga gihe nari kibi, tawi mameniri ariko akora ibikorwa vyinshi. koma kuri zambi Abantu Antu. muri iki gihe tawi zino ntibakigira umwanya w'Imana, baribe tawi ya Mulungu ivyiyumviro vyabo organizo yao ntibikiri ku Mana, yari kumuri imyitwariko yabo organizo maendeleo iyituma yao ubugingo. za tawi Imana ifise ikibanza gito. Mulungu ina tawi Pawulo yandikira Timoteyo Timothy anazo aramubwira anamuuza wari kuti kumenya yuko mu minsi y'iherezo siwe masiku ya hazoza ibihe bigoye. bwera zoyipa Ukugora kwa bino bihe kuyipa kwa tawi guhagaze ko kayimirira abantu benshi antu ambi bari mu ishengero mpingo ry'Imana mpingo wa batazi Imana nyene ishengero, basi wa Mulungu bari mu gikorwa c'Imana chito ya ariko barakora akwira chito kuko batazi na nyene Imana. siwazi Nagira wananipa ndakwipfurize muri iki gihe turimwo, wongere wikangure. Yesu agiye kuza, naho ari ugusamara, naho abantu bavyibagiye, naho umenga isi igiye kubandanya ibaho, turi ku muhero. Yesu agiye kuza, kugana kwa Yesu kuratwegereje. pafupi Igihe kimwe tawi zina nariko ndavuga ubutumwa, alikurarikira mbona ute Imana iranyeretse naona Mulungu
Imana iragize Yerekwa nagenda mu mbona abadayimoni benshi naona madimoni batikurutse baje mu isi. Abo badayimoni mu kanya mbona abantu benshi bagenda bunamitse amaso yabo batunamuka ngo barabe hejuru. Hanyuma numva birambabaje, ariko Imana ikirambarira ngo aba badayimoni n'abazikurutse kugira ngo bibagize ishengero iby'urugendo rwaryo rwo kuja mu ijuru. Imana ikirambarira ngo genda umbwirire ishengero yuko iwabo waryo ari mu ijuru. Bakundwa, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru. Haleluya! Iwacu saha mu isi. Isi iramaze kutwereka ko atari iwacu. Isi iramaze kutwereka ko itadukeneye. Hano mu isi tuhabonera ibintu biturusha kandi bitubabaza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana yongere yunamura amaso yawe, uyavane mu isi, wongere urabe mu ijuru. Imana ikugirire neza. Naho hari ibintu aha mu isi biriko biratuma abantu bibagira Imana, twebwe iwacu ni mu ijuru. Ivyerekana biri muri kino gihe bitwereka ko Yesu agiranze. Niba abagabo barongora abandi bagabo, niba abagore barongora abagore, niba abagabo barongora ibikoko, niba abantu ariko barondera ingene bokora umuntu nk'Imana, ibi ni ibimenyetso bibi bitwereka ko Yesu ari hafi, ari ku irembo. Ndagira mbwira umuntu wese aho uri, icyo uri kurakora, iyi si turimwo, ubyumva cyangwa utabyumva, yamaze kutugaragariza yuko Yesu araje kandi ari hafi. Yesu agukangure, Yesu akubyure. Birashoboka kuri mu ntambara, birashoboka kuri mu bibazo, ntibiguce intege. Unamura amaso yawe uyahange Yesu. Arashoboye kugutabara kandi akakongera n'inkomezi. Imana igusanga kandi ikugirire neza. Icya gatatu nagira mvuge nuko twasomye amajambo ababaje. Bamwe bazokumva inzamba, abandi ntibumva inzamba. Twasomye ngo abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Reka mbabwire shengero ry'Imana, hari abantu turi kumwe, twicaranye, dusengana, dukora ibikorwa mugabo tudahaye tuja hamwe. Hari abantu turirimbana, hari abantu dukora ibikorwa vy'Imana. Ndakwifuriza Imana izikugirire neza. Inzamba niyavuga uzuyumve nawe, kuko ikintu gitera ubwoba hariho abatazoyumva. Imana yarambariye umunsi umwe, siko ndasenga, mbona ahantu ho muri mwemu, ndoye muri mwemu, mbona igitabo kininiya. Ico gitabo candabatu baragifise, mbega mbonera nakana nakabarimwo, ayambariye ngo bo ntabarimo. Ayo mazina niyagumye mu bwenge bwanje ngo ndayibuke. Hama ndamubaza nti nakabarimwo,
kodi chite arambarira ngo nawe ntawe urimo ati na Eve sariko hanyuma iponso aca arambarira ananiuza ugenda ubwire abari mu isi ati endi babuze bamuziko hari abantu benshi ati kuri bantu babiri amazina yabo azwi mu mashengero yabo aziwika mu mupingo bari kwino mu ijuru koma kumwamba ayo mazina tutayazi aina ayo kuribe ngo benshi ambiri cyandumva ndakanguza amarengo benshi nipo nayanga ariko acamajya amajambo y'Imatayo 21 koma nambera Matthew kubanda ya 23 fika 23 aravuga ngo benshi ambiri bazobwira barakura kuri wa musi siku ija nditwarira ati sinari twanywera ku meza yawe ntitwasenda abadayimoni ntitwakora ibitangaza mu izina ryawe ngo azobajinjibura ngo mviraho mwabakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya bakundwa nimba turi hano muze tuje mu ijuru bakundwa nimba turi hano twitegure guhura na Yesu bene data iyi nzambi izovuga kandi utwizeye Yesu ntagukeka azogaruka haleluya haleluya azogaruka yakwifurije aho inzambi izovugira nawe uzoyumve tugira uburuhe bwinshi turwana intambara nyinshi duhura n'ibibazo turaruha turahura n'amagwagwa Imana izoduha ijuru Imana izokugirira neza nama niyumvira kuva ndose aya majambo naribajije uravye ibikorwa dukora mu isi uravye umuruho tugira kandi tugategerezwa kubisiga tukagenda tukavaho hari naho usanga biciye biribwa n'abatabiruhiye turavye ibyago twaducamwo n'uburuhe tugira hanyuma bikaca biherera ngaho nibutse ibikorwa by'Imana dukora ibyo twaheze ibikorwa cy'Imana mugabo umuntu agasanga inzambi iravuze ntaduze ibintu birateye ubwoba Imana izigufashe ndifurije abakozi b'Imana Imana izobahe kumva inzamba ndifurije abaririmbyi Imana izobahe kumva inzamba haleluya ndifurije ishengero ry'Imana oh Yesu amina haleluya hari abafise uyu mutwaro nkanje twagira ngo ikibiganza imbere ya Yesu hari abafise umutwaro atayidogite haleluya ngibi ibiganza Yesu Imana yongere kwibuke haleluya Imana izivyibuke turagoroye ibiganza Imana izikwibuke Imana izikwibuke mwene data haleluya Imana izikwibuke Imana izikwibuke kumita hejuru ibiganza wature ko ibintu bikomeye Imana izikwibuke ugira umwete kubaho uyiteze Yesu turarindiriye Yesu kandi inzambi izovuga inzambi izovuga bene data kugira nabwire abazogenda haleluya ibindi biganza dutaritse Imana izingirira ubuntu Imana izitugirira ubuntu haleluya itwaseruka turiko turahagendagenda nzenda kubona ayuzumana tuzaburana bakundwa turabasengeye inzamba ntiyavuga Imana
agomba kuzokumvira komatifu na kumvera lipenga. ibi biganza Imana ibibone Manja ya Mulungu uyu munsi Imana iziwibuke ipo siku ili Mulungu akumbukire isengesho dusenze ipempero yo mutapempera ukwiheba wagize naho hari ibihuha byinshi ukaza kurondera Imana kwera kusakira Mulungu ishiza no kwifuriza somo nikakufunire romarendo gite rete toromongase sande gride vonta ititorabakataido ishiza no kwifuriza somo nikakufunire kisumba kuja muri Amerika kisumba kuja muri Australia kila kuyenda ku Australia poni jijuru enda kumamba poni jakumbitamba kumvera lipenga. Amina. Manduri ibiganza Yesu abahezake ambuye akudariseni manduri ibiganza Yesu abahezake manja mugate kuyika pansi. ya Amina. hariho bamwe bazinjira mw'ijuriyo babone ibyiza babike uzobayo nzobayo hari inzira nziza zikayagana cyane hose ifashe nawe ngufashe ambuye kitandizire ume mwishengera Tanzania witeguriye usakare mpingo siwepekeza lipenga nama mvugana n'abakozi b'Imana namara nkora tumikira mu rugo ntaba duha mwishengero batimvera mu mpingo ntitwibagize kwiteka inzamba tusayibare kumvera lipenga kuko iyi protocol Imana yiteguye gukora amene mu rugo akonzera zoraba ngo witwa nde yangana kuti ndiwe ndani kurabira muri Kristo Yesu yangana muri Yesu Kristo abari muri Kristo Yesu abari muri Yesu Kristo bazokumva niyo bazamvera lipenga ndagira mvuge ifuna kurankura emwe mwihana ino amene murapa emwe mwiyeza ino amene muziyeresa mufise imigambi yo gutunga ino amene murifuna kukonza umurango n'ijoro kuseni ni kuzuwa murambera kunezereza Imana mufuna kukondolesa Mulungu inzamba nivuga penga likalira ndabatangariza kuzani tuzomubona Yesu tuzamubona Yesu tuzomubona Yesu tuzamubona Yesu tuzomubona Yesu tuzamubona Yesu naho abantu batoba babiduha orogati antu sibatipasa Imana izobiduha mwambuye azatipasa amena Imana izobiduha ambuye azatipasa naho abantu baba gusuzuma abantu bakunyoza nataco wabuzwika orogati suzibika Imana kwikuzi ambuye gati yakuziwa Benedonka saido rema karachete Imana irakuzi ambuye akuziwa ntiwemera amajwi ya Satani usamverere mavosi ya Satani yamena akuyovya komera mu izina rya Yesu imbika muri Yesu komera turiko turaja mu ijuru imbika turipa urendo urugendo rurimo intambara urendo uparikondo ariko kufise imigambi koma muri yo namakufunizo gutungana ya kukonza yo kwazwa kundi kuzieresa kunezereza Imana kondolesa Mulungu buca dutaha iwacu tizaenda kumwamba buca dutaha iwacu tienda kwatu Yesu azabiguhe ipo Yesu nanje akupasi azabimpe na inensa ni pasi Yesu azabiguhe Yesu akupasi nanje na azabimpe inensa ni pasi ijambo ryanyu nagira nsozerereko mawu ya mwenifuno sirizirapo twame twiteguye tikare bokonzeka twame twiteguye kare bokonzeka umunsi umwe siku ni mozi tuzorara mw'iyi si zabona muziko ntituyirirwemo tizacomamo umunsi umwe siku ni mozi tuzirirwa mw'iyi si tizacoma muziko haleluya amina nituyiraremwo nikoma nituyiraremwo kuko Yesu azoza ipo Yesu alipafupi mwame mwegavye mukare twame meso duteguye tikare tikonza twame twiyeza tikare tiziyereza umwanya wose
tawi Yesu n'itawi ashobora kuza Yesu angafike muri uku kwitegura kukonzeka muri uku uku kugaba kukara chete reka ndabahandura ibintu bine. tiyani kupase Ikintu upungu ca mbere choyamba twame tugavye karemenso dusenga mu bihe byose pempere ntawi zonse uze dusenge mu bihe byose Benani kipempere mu tawi imyanya zonse yo gusenga tawi yo pempera muri Luka 2:36 havuga ndipo mawatiuza niko muri Luka 2:36 havuga Luka 21:26 parankura havuga ngo parankura kuti mwame mugavye karemenso gusenga mu bihe byose. pempere ntawi Iki ni zonse igihe cyo gusenga, ni tawi yo iki ni igihe pempera cyo kwihimana, tawi yo yenga iki ni ni igihe cyo Mungu kurondera Yesu. tawi yo sakira Wewe Yesu wazimye, ino wamena kazi utagisenga, ino wamena wewe supempera wigabanije. ino wamena nakorera Tuke kukuyo mu izina rya Yesu. konza Ndavugiye ku mwemu yawe, kuza kuri muzimu mwemu wawe yawe nibyuke. ni muzimu wa uke Umuriro numva muri kuri jewe, moto wo uyu munivera muriro nugushikako, ukari kuri iwe byuke uke ibihe byo gusenga. tawi yo pempera Yesu abigukorera. Yesu ari Icya kweli kabiri ndagenda guhanura, chachibiri ni kupasa upungu wirinde, ukare uchenjere wirinde, uchenjere kapera uchechereze wirinde mu buryo bwose. uchenjere mu njira zonse Yesu yabahanuye Yesu anakamba kuri kuti Luka 2:34 Luka 4:24 avuga ngo twirinde ati tikachenjere ntituremerwe no kudandahirwa tisakare borezera umwitwariko w'iby'ubugingo. na zazikora uwo pansi munsi udutunze ko giturumbuka nk'umutego. ndipo tisagwerere Bene gusa data wirinde, abare wirinde ibya uchenjere kino gihe. uchenjere na Atandatu zapazito tunagira ndaguhe, kuri china ngo nikuza nimuhebe gukoranira hamwe musareke kukara pamozi naho nuko umunsi wegereza. wemomene masiku ari kugwerera Abaheburayo 12:5 Hebrew 12:25 12:5 10:25 murushize gukoranira hamwe. ati mukare pamozi Cyanyuma nagenda kubwire chosiriza twiyeze ipo kuko tiziyerese umwami wacu ari wera. ipo ambuye ni Mu gice woyera cya mbere cya Yohana 3:3 buku ya 1 Yohana 3:3 3 havuga ngo patiuza kuti abamuziga kw'ivyo omwe bacetekera izo bariyeza bankara boziyeresa kuko ari wera. na mwamene alirindi woyera Bakundwa, abare anga kugaruka kwa Yesu kuratwegereje. kubera kuri Yesu tikuri pafupi Nimba turi hano mu ishengero, gati tiri mu mupingo ukugaruka kwa Yesu atagaciro tubiha, ipo kubera kwa Yesu stika konze ntituramenya iyo tuca. tikariboziwa njira Iwacu ni mw'ijuru, kwatu ni kumwamba iwacu ni mw'ijuru bene. kwatu ni kumwamba abare Aheza mw'ijuru, kwatu kumwamba Imana izoduhe guhurirayo. tikawo kumane kumwamba Aheza mw'ijuru, Imana izoduhe wabwino guhurirayo. kumwamba tikumanireko Ndabatuye ko aheza mw'ijuru, Imana izoduhe ipo ni guhurirayo. kuchojeza kuti kumwamba tikawonane Yesu aguhezagire. Yesu Uwo akudariseni munsi cyangwa iyo saa siku ntawuzi. rotawi kuri Ibihe besiziwa tugezemo bitwereka ko Yesu ari hafi. siku atirangiza kuti Yesu ari pafupi Hariho bamwe bazumva inzamba kuri n'abatazoyumva. na bena ngo bazamvera na bena ngo sibazamvera Nuko mwame mugavye. mukaremenso Dushobora kuba tubonanye uyu munsi, tigate kuonana rero ejo bamwe ntituzosubire kubona. mayiro bena ngo sitizaonana Dushobora kuba turiko turavuga uyu munsi, tigate kurakura ejo rero tuba turiko turavuga. bena ngo mayiro Nico gituma sitikamba nkeneye kwama niteguye. yechifuko atikane Imana bokonzeka igufashe, ambuye atitandizire nanje mfashe. nainenso N'aya majambo y'Imana, Imana ibahezagire. aidimao ambuye Amen. akudariseni amina Munamike amaso yacu dusenge. tipempere Turahaye kazi umuntu wese yifuza amaso yacu.